Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo. Turabahaye ikaze mu kiganiro ingingo z'urufatiro. Umunsi tugeze ku gice ca 15 ikiyago ca 15. Ico kiyago nacitiriye gufata ingo zacu nk'ibigo njanabutumwa. Harimo amajambo agoye, ibigo njanabutumwa, ariko turaza kumva insiguro. Ingo zacu ni imiryango mito dufise. Turafise igisomwa tuza gusoma uyu munsi, ariko imbere ko tuja mw'idonido nagomba mekaze abatumire mfise mu kiyago c'uno munsi. Mpere kuri iburyo bwanje no mwakira yo kwidondora. Murakoze cyane. Nitwa Shimirimana Oswald, ndi umwe mu bazizwa shengero mu ishengero rya Shama, nkaba nkorera muri paroisse ya Mukaza. Mwakoze kongera kuntumira. Mwakoze namwe kwitaba ubutumire bwacu. Ibu bamfo bwanje hariho uwundi nawe yo kwidondora abariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Nitwa Diomède Nkunzimana, aba ndi umwe mu bazizwa shengero mu ishengero rya Grace Bible Church ku Mutakura. Wakoze cyane nawe kwitaba ubutumire bwacu. Turabashimiye namwe. Ikiyago cacu ni gufata ingo zacu nk'ibigo njanabutumwa. Tuza kwisunga igice cyo muri Bibiliya c'ivyakozwe n'intumwa 10 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 33. Twosoma. Umarayika yiyereka Koruneliyo i Kayisariya. Hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nk'ubona umumarayika w'Imana yinjiye iwe. Hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Koruneliyo, nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati ni ikiga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze bibicibutse imbere y'Imana. None rero tuma abantu Yopa, utume ko umuntu yitwa Simoni ariwe Petero asembereye kwa Simoni umuhanzi w'isato. Urugo rwiwe ruri ruhande y'ikiyaga. Umumarayika yavuganye nawe amaze kugenda hamagara babiri bo mu basuku biwe n'umusoda yubaha Imana wo bamugendanira. Ahejeje kubiganira byose abatumiye Yopa. Bukeye bwaho bakigenda bari hafi gushika mu gisagara, Petero yurira hejuru ku nzu gusenga. Hari nk'isaha 6. Yumva arashonje, abonye agomba kurya. Bakibirondera amera nk'urota, abona ijoro ryogurutse, maze hamanuka ikintu kimeze nk'uruhuzu runiniya rufashwe ku mitwe 4 kija hasi. Harimwo ubwoko bwose bw'ibigenza amaguru 4 n'ibikwega inda hasi byo mw'isi n'ibiguruka byo mu kirere. Haza ijwi riramubarira riti va hasi Petero ubagurye. Petero atoyaye mwami, kuko ntigeze ndya ikizira canke igihumanye. Iryo jwi risubira kuza ubugira kabiri riramubarira riti iby'Imana ihumanuye reka kuvyita ibizira. Biba bityo gatatu, ico kintu kica gisubizwa mw'ijuru. Petero akizazaniwe mu mutima n'ivyo abonye yeretswe ivyo ari byo, abantu batumwe na Koruneliyo bahejeje kubaza urugo rwa Simoni bahagarara kw'irembo. Barahamagara babaza yuko Simoni ariwe Petero ari hasembereye. Petero aciyumvira ivyo yeretswe, nkema aramubarira ati hari abantu 3 bariko barakurondera. None va hasi wururu kujane nabo atacukekeranya, kuko ari jewe mbatumye. Petero aruruka asanga abo bantu aho bari, arababarira ati ni jewe uwo murondera. Bega mugenzwa niki? Baramwishura ati Koruneliyo umugabisha w'abasoda 100, umuntu agororoka yubaha Imana, ashimwa n'ubwoko bwose bw'abayuda. Yabariwe n'umumarayika yera kugutumako nguziwe yumva amajambo yawe, maze arabinjiza abaha indaro. Bukeye bwaho Petero arikora avanayo nabo
na bene data bamwe b'iyopa bajana nawe. Bukeye bwaho bashika i Kayisariya. Koroneliyo yari abiteze akoranije inshuti ziwe n'abakunzi bo ku mutima. Petero agira yinjire, Koroneliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe, aramufukamira. Maze Petero amukura hasi ati va hasi, nanje ndi umuntu nkawe. Bakivugana arinjira asanga abakoraniyeyo benshi, arababwira ati ubwanyu murazi yuko kizira ko umuntu w'umuyuda yifatanya n'uwo uwundi bwoko canke kwamugendera, ariko jeho Imana yanyeretse yuko hatogira umuntu niti kizira canke igihumanya, nico catumye nza ntarinze guhakana ntumweko. None rero ndabaza ico mwantumiyeko icarico. Koroneliyo ati hashize iminsi 4 nka bugingo ubu nariko ndasenga ari saha 9 ndi mu nzu yanje, maze umuntu ahagarara imbere yanje yambaye impuzu ikayangana, arambwira ati Koroneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwinshi bwibutswe imbere y'Imana. Nuko tumiyopa utume ko Simoni ariwe Petero asembereye mu rugo kwa Simoni umuhanzi w'isato iruhande rw'ikiyaga. Uwo mwanya ncanda gutuma ko rero nawe urayobotse ko uje. None rero twese turi hano imbere y'Imana kumva ivyo umwami Imana yakugeze kutubarira byose. Imana ishimwe cyane. Fata ingo zacu nk'ibigo njanabutumwa, byumvikana ko ari uburyo bumwe muko twotahura canke muko twokwifata mu buryo imiryango yacu isanzwe itunganijwe. Tumaze gukizwa, Imana itwiteze ko kumwe wese agira uruhara mu gushingira intahe ivyamubayeko no gushingira intahe ubwami bw'Imana mw'isi. Bigaragara yuko abo bantu babiri bamaze kubaka bakagira umuryango nk'abakijijwe, ca gikorwa canke ryahangiro rihava rikarengera ry'umuntu umwe gusa yakijijwe ku giti ciwe, ugasanga mbere yabaye intumbero y'urugo. Mbega birashoboka? Mbega Bibiliya hari iki bivuga ko? Twisunze kino gice nibyo tuza kuba turiko turayaga. Nagomba nsubire mpikaze abatumire banje uyu munsi tugomba tuganire ko ku murongo wa 2 hariho akajambo tuguma tubona nabo mu nzu yiwe yose. Uhera ku murongo wa 2 mugabo n'ahandi urabona ka kajambo kaguma kagaruka. Baga twofata ko umwanditsi wa kino gitabo c'ibyakozwe n'intumwa Luka hari ico yoba ari karagomba ko abasomyi dutahura mu kuvuga kano kajambo. Mpere kuri Pastor Diomède. Ego hari ico umwanditsi wa kino gitabo ashaka kudushikiriza mu gusubiramo akajambo ngo nabo mu nzu yiwe bose, yari karavuga ukuntu Koroneliyo yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Bibaza rero ko umwanditsi ngaha yashatse kutwereka ingene Koroneliyo yagize uruhara mu gushikiriza umuryango wiwe, si umuryango we gusa n'ababa mu rugo rwiwe bose akabashikiriza ukwizera yarafise. Ariko kandi ntiyabashikiriza ukwizera yarafise gusa, yaranababera akarorero keza kugira ngo babeho ubuzima buhwanye no kwizera kwabo. Barabubaha Imana bakayitinya bakagira ubuntu bwinshi. Rero yaragize uruhara mu gushikiriza abandi bo mu muryango wiwe n'abo mu rugo rwiwe kwizera kwiwe no mu kubahimiriza kubaho ubuzima buhwanye n'ivyo bizeye. Ariko kandi Koroneliyo yari akarorero keza mu kugira ivyo. Pastor Oswald, igaruka rya kano kajambo ngo nabo mu nzu yiwe bose, hoba biriho uko nyene canke hari ico umwanditsi ariko yipfuza ko dutahura? Byo bitubwira iki twebwe? Uretse hano wanagomba Luka abitwereka, umubona muri kino gitabo c'ibyakozwe n'intumwa, ikintu cerekeye umuryango makivugako. Uribuka nka hamwe Paulo na Sila bari bafunzwe, naho nyene ngo uwo musirikare ngo yakira umwami Yesu nawo mu nziwe. Ijambo ryabo mu nziwe riguma kwa kenshi, na hano tubona ko Koroneliyo ngo yubaha Imana mugabo agatinya n'Imana bakayitinyana nabo mu nzu iwe. Kwasoma kano kajambo rero tukirengagije twaduhomvye gose. Niyumvira ko agomba nyene ko tubona ko Koroneliyo ukubaha Imana kwiwe kutagarukira kuri we gusa, ariko nyabona ko n'abari mu nziwe abazana kubaha iyo Mana. Uko tuvuga ngo abo mu nziwe batinyana Imana, nawe barasanga iyo mutima gutinya Imana.
rero duka yuko umuntu amaze kumenya Imana akizera adakwiye kugarukira kuri we gusa ahubwo n'abagize umuryango wiwe ko bakwiye kwiyegurira iyo Mana maze umuryango ugahinduka nyine ico kigo cyahimaniri turabona n'ikindi gihugu hano yakora ko yafasha ngo abantu mu kibano uko bavuga hano twasomye yagirira abantu ubuntu bwinshi rero urabona ko iruhande yo mu nzu iwe no mu kibano hari ubuntu yagira kandi ubwo isoko ryabwo wari umutima nyene wo kubaha Imana no gutinya Imana. Iri jambo ry'ijanabutumwa bisigura ukuntu kwizera kwacu kutagumako kushikira n'abadukikuje. Twumvise intunganyo y'umuryango wa Petero ya Cornelio ukuntu hagira umwitwarariko yuko ivyo yamenye ivyo akunda ibigize ubuzima bwiwe bigira nubwo umuryango wiwe. Ariko kandi hari akantu Oswald avuze ukuntu vyashikiriye nabo hanze. Mbega muri kino gisomwa mwo twereke ibi bice vyerekana ukuntu Cornelio yahinduye inzu yiwe ico kigo njanabutumwa nk'ikigo njanabutumwa. Ego ubwa mbere nkuko twaduheje kubivuga nuko yabanje gushikira umuryango we awushikiriza ivyizerwa ivyo yizera yarafise si ivyizerwa gusa uraba umuryango uhindutse ubaho ubuzima buhwanye n'ivyo bizera. Ica kabiri nuko tubona ku murongo wa 24 ngubukeye bwaho bashitse i Kaisariya Cornelio yarabiteze yakoranije inshuti ziwe n'abakunzi bo ku mutima. Rumva aha rero yacafata umuryango rero nkuko wari bivuze nk'ikigo njanabutumwa umuryango we wose yawushikiriye ariko uriko uramufasha gushikira abakunzi ababanyi n'abagenzi. Rero ubona ngene bamaze gutuma ko Petero buryo Imana ntaho yari yamubwiye ngo atume ko ababanyi n'abagenzi ariko wewe yaciye atuma ko inshuti ababanyi n'abagenzi bo ku mutima kugira ngo Petero niyaza ntaze kuvyumva wenyine umuryango gusa avyumvire hamwe n'abandi. Ikindi twagiye turavuga nuko Cornelio n'umuryango wiwe katuvuge Cornelio yagira ubuntu abantu benshi kugira ubuntu ngaba ariko baravuga ko yatanga yaratanga yari umuntu atanga agashigikira abantu akabana nabo akaba bahafi byaramufashe gushikira abandi. Mbega wodufasha kugira ntitugume dusanga hari abariko baradukurikana ariko barazazanirwa watubwira mu mfunyapfunyo ikigo njanabutumwa ico cimviro ca mbere twoca turonka kugira iryo jambo rizereranyaruka igihe turiko turarikoresha. Okay, ikigo nibaza ko abarundi uvuze ikigo baracumva. Ikigo kanaka kiba gikorerwa mu bintu kanaka. Ikigo kijeje gushikira abamugaye canke kijeje gufasha ibimuga. Rero tuvuze ikigo njanabutumwa kiba ari kigo kirimwe abantu mugabo bafise ihangiro ryo gutwara ubutumwa mu bandi batarashikirwa n'ubutumwa bwiza. Yego. Mu kigo rero urugo njanabutumwa urugo nk'ikigo njanabutumwa ruba ari urugo rwashikiwe n'ubutumwa bwiza ruko robaho ubuzima buhanye n'ubutumwa bwiza ariko rufise intumbero yo gushikiriza abandi batarashikirwa n'ubutumwa bwiza bakabashikiriza ubutumwa bwiza mu kibano no mu yandi mahanga atarashikirwa n'ubutumwa bwiza. Pastor Oswald jewe nakuze numva mu turirimbo twaririmba kera avuga ngo kuja mu ijuru subufatana mende kubufatana mende menga urumva simpaka dukwegane twese izojamwo agipangiye warikoreye mbega ni yihe ngaruka yoba mu gihe wewe nk'umupapa w'umuryango uzigamye kwizera kwawe neza ntikumeneke ariko ugasanga nturi kurakwandukiza aho mu rugo rwawe. Twoba duhushije umugambi w'Imana kubera Imana igomba yuko tumaze kuyimenya natwe tuyimenyesha abandi. Igihe ukora vyerekeye urugo njanabutumwa naciye niyumvira urugo rwa mbere rwa Adamu na Eva. Ingene Imana bishize mu itongo bikabaho ivyo bakora ikacabwira mu vyare murondoke Imana yagomba yuko bataguma ari babiri ko bagwira mugabo umwe wese ahagenda akamuserukizi w'Imana ahaherereye ahabaye nubwo icyaha kiza gataconona ibintu mugatubona ko Imana yongeye kuzana ivyo vyizigiro muri Kristo Yesu aho umugabo umugore abana bari mu rugo bakijijwe baba ikigo njanabutumwa no kuvuga ngo baba abantu
bagaragaza imana mu kibano bagaragaza imana mu kibano karangamutima k'imana aho abantu bamenyekanisha imana aho baherereye aho iyindi miryango aho bakikuje bamenye imana biciye kuri bo bice mariteze rero ku rugo njanabutumwa rero igihe umuntu yoba avuga ati jewe narakijijwe ibizohera kuri jewe nyene uvyukuri ubutakaje intumbero yo kubaho uwizera kuri inosi uko imana igomba ko ukuri wamenye ukwizera ufise ugushikirize abandi urungomwe rwose rukama ruhanahana ko kwizera Kristo dufise natwebwe yanike vyibuke yuko ku kwizera dufise twagushikirijwe n'abandi bakumvise kandi nako dufitiye umwenda urungango rudukurikira ko dushikiriza uko kwizera ko turushikiriza uko kwizera yego bega Pastor Oswald hano hoba harimo uruhara rw'imigenderanire n'abantu yo bifise uruhara uruhe muri iki gikorwa twumva cyo gushikiriza kwizera kwacu yego nigitangaza kubona Koroneliyo ubucuti yubatse turabona ko ari yubatse bwa mbere wimvire yuko Koroneliyo yari yiteguriye kwakira Petero kandi kwakira Petero nka Koroneliyo ari umunyamahanga ni ikintu gikomeye gose uko yakiriye intumwa ni kubagira yakira ijambo rya Kristo mugabo bucuti yubaka hano avuga ngo 41 dusomera Pastor Diomède hamwe dusomera ngo ahamagara inshuti ziwe inshuti n'abagenzi baze kumviriza ijambo Petero ashikiriza rero ubucuti ni kimwe rushobora gukoresha mu gushikiriza ubutumwa bwiza kwa kwizera gukoresha ubwo bucuti mu gushikiriza ukwizera kwacu ni rero gikomeye gose nk'umuryango kubera umuntu usanga afise abagenzi abavukana abavyeyi abari hafi naho nyene dutumwa guhera mu vyerekeye gushikiriza ubutumwa bwiza kuri ako nyene mbega duhava dufata umukristo canke uwizera atagiriranira imigenderanire n'abandi canke inyamwigenda ko duhava dufata ko hariho ahari karahesha mu gushitsa intumbero z'Imana muri cya gikorwa duhamagariwe nk'abizera kumenyekanisha icubahiro c'Imana aho turi ahubwo ikintu kirushikira ni kudafata iyo migenderanire n'abatizera nk'akaryo dufise ko kubashingira intare nayo ahandi hoho nubwo ni bake nta muntu adari mu migenderanire nk'akarorero nk'ubu jewe ndafise urugo ndafise umuryango ndi kumwe ndafise umupfasoni je ndafise abavyeyi n'abarafise abavyeyi hari igihe usanga atavyeyi bamwe usanga bafise muga ndafise abo tuvukana narafise abo bavukana sawa ndafise ababanyi tubana dusangira dutizanya ibikoresho dukoresha buri munsi aho naho turi mu migenderanire gutyo nibiza ko ingorane tugira kenshi ahubwo ni kudafata iyo migenderanire dufise nk'akaryo ngo tubone nk'akaryo ko gushobora gushikiriza gushingira intahe Kristo ngabona yahandi ho iyo migenderanire turayifise abo mukorana abo mwigana abo mwize bimwe abo mugenderanira dukeneye ko gusa tubona nk'akaryo dufise kugira ngo dushikirize ubutumwa bwiza abandi Pastor Diomède ubwo ruhara rw'imigenderanire ugumva guteweho muri kino gikorwa cyo gushikiriza kwizera kwacu abandi uruhara rurahambaye cyane kuko raba ngene ubucuti imigenderanire Koroneliyo yarasanzwe afitaniye n'umuryango wiwe n'abanyi biwe ngene vyamufashije gushika kuri ya ntumbero iyo umukristo agombye gushikira abantu mugabo badafitaniye ubucuti badafitaniye imigenderanire biragira ingaruka ku musaruro aza kuronka ntaronka umusaruro mwiza kuko abari nk'icaduka uwo muntu abari nk'icaduka aje kubabwira ivyo bintu mugabo ntibamuzi baramugira ko amakenga ariko musanze mufitaniye ubucuti umuntu umutumiye kuza mu nzu wawe arazi kandi agira amakenga mbe uza kumbwira iki kubera musanze mufitaniye imigenderanire ni handi rero bavuga ati mbega birafise ingaruka iyo umuntu rero umukristo asivye babandi basanzwe bafitaniye imigenderanire akaja kubwira abandi atabatsinanye nta ngaruka nta musaruro heza aronke mwiza cyane ariko iyo twubatse imigenderanire n'abantu tukayubaka mugabo kandi ntituyubake gusa nkuko ariko arabivuga ngo tugume twubaka imigenderanire gusa turyoherwe tuganire ariko twubaka imigenderanire ivamwe umusaruro w'inyungu z'Imana twubaka imigenderanire dufasha
kuzoshikiriza uwo muntu ca kintu gikomeye cyane kizomufasha mu buzima bwiwe bw'impwemu. Mbega muri kino gisomwa woducira ku mayange uburyo Imana yakoresheje imigenderanire Korneliyo yubatse, twari twagaciye ko nakumvise ariko wokatwagurira hama wocugira kunadufasha kandi ni gute kino gicapo ca Korneliyo canke kino gisomwa ca Korneliyo co dukabura ko tubera akarorero k'ubwenge mu buryo dusanzwe dufata imigenderanire yacu nk'akaryo turonse ko gushikiriza abatarizera ubutumwa bwiza. Okay. Nibaza ko menga wambajije ibibazo bibiri, kimwe ni gute Imana yakoresheje ubuzima bw'imigenderanire Korneliyo yarafitaniye n'ababanyi n'abagenzi n'umuryango, hama ni gute natwe byo twigisha. Imana yarakoresheje neza imigenderanire Korneliyo yarafise n'ababanyi n'umuryango. Ubwa mbere nuko umuryango wiwe waramuyoboka ko yari wigishije ijambo ry'Imana, bari bafise intumbero imwe nk'umuryango. Ica kabiri bari bafise iyo ntumbero yo gushikira abandi. Raba ngene Imana rero yaciye ituma ko umumarayika imutuma kuri Korneliyo, batumeko Petero Iyopa aze kumubwira amajambo y'ubutumwa bwiza. Igitangaje nuko Korneliyo ngaha atarakijijwe. Igitangaje nuko Korneliyo atarakijijwe. Ariko ubuzima yari karabamwo benshi ntibabushikira nabo bakijijwe. Buratubera akaroro keza. Raba rero ngene Imana yatumye ko umumarayika imutuma kuri Korneliyo atarakijijwe, nkeka twofata ko uwo mwitwariko yari awufise kubwo kuba Imana, yari afise Imana y'Abisirayeli. Yego. Imana ituma ko umumarayika aje kubwira Korneliyo atume ko Petero Iyopa aje kumubwira amajambo y'ubutumwa bwiza. Hanyuma Korneliyo yamaze gutuma ko ababanyi inshuti n'abagenzi bo ku mutima. Imana yacikoresha ako karyo mu gushikiriza ubutumwa bwiza abandi babanyi. Korneliyo yamaze gushikira kwigisha biwe, ariko raba ngene Imana icishikira imiryango myinshi ibashikiriza ubutumwa bwiza biciye kuri ya migenderanire Korneliyo yubaka. Ni gute none ibi byo tubera akaroro twebwe? Nuko natwe umuryango Imana yatuzeje nitwizobubatsa, na hano vuga nk'abagabo nk'abashinga ntahe, nitwe Imana izobubatsa, nitwe dukwiye kuzana izo mpinduka dushaka kuzana mu rugo, nitwe dukwiye kuba imboneza gufata nk'ami igikorwa cyo kwigisha abacu n'aba mu ngo zacu tukabigisha ijambo ry'Imana, kandi nitwe dukwiye kuba imboneza mu guhinduka, mu kuba akaroro keza ko guhinduka akaba ubuzima buhwanye n'ubutumwa bwiza twakiriye, ariko kandi imiryango yacu tukayirongorera gushikira iyindi miryango itarashikirwa n'ubutumwa bwiza. Pastor Oswald, ni yihe nyungu yo gukora iki gikorwa cy'ijanabutumwa nk'umuryango gusumba kubikora wenyene? Bwa mbere mushikira benshi byoroshe kuko abantu barakeneye kumva kubera iki muri ko mushira inguvu ku miryango, kandi tuzi hari haba evangeliste badahora bavugana atazarana n'umudamu n'umwana kuri podium. Dimwe hari uburyo bwinshi bwo gushikiriza ubutumwa bwiza. Rero nakahe karusho canke nakahe gakenyuro koba karimwo muri iki kintu cyo gukora kino gikorwa nk'umuryango ko twumva naco n'Imana idusaba? Bwa mbere twasha gushikira abantu benshi byoroshe. Bwa mbere kwaje n'umuryango wanje, je ndafise abavyeyi, ndafise abavukanyi, ndafise abagenzi, ndafise iki cyo gushikira abantu byoroshe benshi mu kanya gatoyi birashoboka gose. Cyo ni cambe nyungu ya mbere, atafishe yego atavyuma vyakoswe. Ica kabiri nico nagira mvuge amafaranga byansabye menshi gose mutwiyumvire vyerekeye ngo budget twicare ikiniki. Ica gatatu nta muntu magira makenga, nta muntu imva ko ndiko ndamubangamira ndamusesereje. Urabona nk'ubuhuye n'umuntu utaruzi cyo bwa ati hagaranda kubwire ubutumwa bwiza ubunyene ntunamuzi ntuzi nta yiwe. Nimbira ko Korneliyo abantu baje muhiriwe abagenzi n'inshuti, nta muntu magize amakenga ko yamuhamagaye mu nziwe. Oya avuga ati Korneliyo turahama turanakuze ngeno girira abantu neza hano wewe vraiment Nje duhamagara nta ngorane, nta kintu kibe wabudutumiriye wewe. Baza banezerewe nta ngorane, ntiyumva ko hari umuntu karamuteza ingorane, biramworohera nta kibazo. Bino rero wanagomba yindi nyunguga mugenzi.
nuko kuvuga ubutumwa bwiza bica bihinduka ubuzima ntibisubira guhinduka porogaramu ngo twapanze ngo imisi itatu ngo yivuga butumwa ngo ikomeye gose nkaho menge indi imisi yo mu wundi mwaka se yivuga butumwa oya ariko ni ibintu bica biba ubuzima simbuza yuko abatunga imisi itatu ari ngorane gose mugabo iboneka intenge zavyo mugabo ivuga butumwa si porogaramu si integuro y'utonde vuga ati iraheze n'ubuzima bwa buri munsi rero kubwira abantu twiciye mu muryango n'ibintu kuko abavukanye turahura kenshi ababanyi turamana nta yindi nteguro yosubira kubaho ikomeye yego wari washitse twagumye tuvuga ku kantu k'imigenderanire rega twotomorera bariko baradukurikirana nk'umuryango wo mu muco iwacu mu Burundi ni yihe migwi yobigize ubucuti canke imigenderanire iri hafi iza hafi kuri buri muryango canke itigera ihara yego iyi migwi iriho myinshi gose nk'akaro jewe n'umufasha wanje je ndafise abavyeyi we wasigaranye umwe batafise umugabo abavyeyi batatu nyamba harimo atarizera nyamba harimo atarizera kumubwira ubutumwa bwiza mva ko vyoroshe ntananyikeka oya cya kabiri je ndafise abavukanye je mvukana n'abana indwi navukana n'abana batandatu abo ni bangahe 13 abo kwabwira ubutumwa bwiza ntanumwe anyikeka je ndafise abo twiganye ndafise abo yiganye abo biganye arafise abagenda ndafise abagenda arafise abagenzi turafise ababanyi kwibarabara tubako nta muntu umwe mu Burundi mu muco w'iwacu adafise umugwi w'abavyeyi umugwi w'abavukanyi umugwi w'ababanyi biwe umugwi w'abantu b'abagenzi biwe rero abo bose mva ko ni igitigiri kinini gose yego okay urakoze cyane Pasteur Diomède nk'imiryango y'iwacu mu Burundi dusanzwe dufise kenshi ukuntu yubatswe ariko kandi turumva na kino gicapo c'uko Imana iduhamagarira intunganyo y'umuryango kenshi iva no mu muco hariho ivyo abantu usanga bashira imbere nuko bakoresha imyanya yabo mbega wowe nk'uri mu Burundi ubona ari biki vyohinduka mu miryango y'iwacu nk'abizera kugira dushobore gushika kino gicapo c'uko imiryango yacu yo ibigo njanabutumwa ivyo hinduka ivyo kongerezwa canke ivyo tegwa intege mu byo dusanzwe turiko turakora muri kino gihe hari igihe usanga rimwe na rimwe abavyeyi cyane cyane babagabo batakunda kumara umwanya munini muhira inyuma y'amasakazi bakaza barushe hageze kuryama ataba abana basinziriye uwo muco wohinduka akabaho aho umupapa nimbakije canke n'abadakije arakeneye ko bana n'abana biwe akaronka umwanya wo kubana n'umuryango wiwe kugira ashobore kwigisha ijambo ry'Imana. Kabiri no mwanya boca barondera yamaze kuronka umwanya bakarondera umwanya wo kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Bisaba ko tugabanye ya myanya yo gucatinga ku ma WhatsApp n'ahandi aho usanga umuntu aba ari muri sala ari mu twiwe ariko tukaronka akaryo ko kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Hanyuma umuco w'abarundi n'umuco usanzwe wubakiye cyane ku bucuti cyane aho usanga ugize urubanza haza abantu batari bake bo mu muryango iwawe n'abandi kajya n'akaryo keza wagize urubanza ni byiza ko ucuronka ngene naho tobigira binini ni byiza ko uronka ngene woshobora gushingira intahe ukwemera kwawe muri bajya muri rujya rubanza. Ikindi cya gatatu mu muco w'abarundi nibaza ko abantu bakunda gusangira agacupa abagabo barakunda agacupa ngira sinzoga mvuze gusa bari bose bakunda kunywa nibunywa agafana canke abakunda ifungurwa nimba muhura mugira ibihe byo gusangira ifungurwa n'abandi ko tubera akaryo mu gihe uri kurasangira agafana n'umuntu mu gihe mwicaye ahantu urabona ko umuntu baratwarana hariya tuje gusangira tuje kuganira kagaca kaba karyo ko kuvuga ubutumwa bwiza. Urakoze cyane Pasteur Oswald, ikibazo ni nk'iki mbajije mwene data Diomède nibiki byokorwa kugira imiryango yacu mu by'ukuri dushobore kuyigira nk'ibigo njanabutumwa. Akarero n'akakonero tubona je niyumvira menyesha makuru nk'abantu baje kwa koroneri bakumva inkuru nziza bose bafise imiryango niyo bapfa niyumvira yuko gwacire urukurikirana yo gushikiza ubutumwa bwiza mu miryango bose barimwo rero ko umuryango ushikiriza ubutumwa bwiza bari mu nzu inshuti n'abagenzi
bwa butumwa bwiza baba ariko burakwiragira hose rero ivyo umuntu yoshimikira ko gose mu kubandanya ico gikorwa ni kubaka iyo migenderanire n'abantu mu gihe migenderanire ikaye migenderanire ifise intumbero yo gushikiriza ubutumwa bwiza yo guhagarara ukwizera kuko hari ingorane tugira zibiri iya mbere niyo abantu bubaka imigenderanire hama ukaca biguma mu migenderanire gusa ntabone ko afise akajya ko kuvuga ubutumwa bwiza ubundi muco wa kabiri n'abantu baba bavuga bati imigenderanire ntikenewe reka twivugire gusa tubibe ubwo butumwa ahubwo usanga bahuye n'intambagizi ikomeye cyane ego rero twumuza imigenderanire ikindi two kwitwarika ubuzima bw'impwemu mu muryango nk'akarorero tukaba ntitugire amakoraniro yo kwa Mungu gusa canke ku wa gatano aho dukoranira maze dukoranira ngo nk'amashengero mugabo muhira tukumva ko ari kibanza ko ari ikigo c'ijanabutumwa ko buri munsi bishobotse duheje gufungura mwijoro twicara n'abagize umuryango tugasangira ijambo ry'Imana tugasengera hamwe tukavuga n'isenge mwese yiriwe tugasengeranira gutyo tukamenya zagwacu n'imwe tukabwitwararika hanyuma no ikindi nukura mu babanye biwanje ingene umwe ari mu bihe vyiza nifadikanya nawe nkabana nawe canke ari mu bihe bibi agwaje yabuze habaye ingorane tugasangira ubuzima nawe nkubaka iyo migenderanire nabo bantu ikindi ni ukwitwararika umuntu wese bagize umuryango simpave nsanga abandi bo hanze ndafitiye integuro ubwo usange mu nzu ntego ndabafitiye je nkaje kuvuga nk'ivyo ndi umupastori vyonshikira ugasanga nk'ubu abo hanze bose ndafite integuro yawe ingenda bakurikirana ingenda bigisha ugasanga mwishe mu muryango wanje ugasanga ntego ndabafitiye umwe wese mu muryango rero nkwiye kumenya yuko umuryango ari ryo shengero rya mbere mbazwa nkarikomeza nkaryubaka kuko nzi ko ubutumwa bwiza buciye ngaho burashikira benshi kurusha yumvire yanike nk'ubu imiryango yose iri mu ishengero igize uno muco hagira ubwo buzima nimbira ko umwanya w'ibikorane wagabanuka cyane gose kandi uburyo dushira mu bikorane bikomeye wagabanuka gose yumvire umuryango wose mu ishengero uvuga uti ndi kuri terrain ndi ku rubuga ndikora ubutumwa bwiza ko kunguka byinshi gose murakoze ndabashimiye kubwa kino kiyago tugiranye uyu munsi nagomba shimire Pasteur Oswald ku karyo nakanye yatanze mu ntererano ziwe ndakengurukira nanje gose kwa mwanyizeye mukantumira okay ndakengurukiye kandi Pasteur Diomède ku ntererano ziwe murakoze cyane mwakoze kudutumira natwe turabakengurukiye abariko baradukurikirana mwaba mwadufatiye mu nzira bamwe canke abandi twatanguranye bumvise yuko ijambo ry'Imana yiteze yuko abantu bamaze gukizwa n'ingo zabo zikwiriye kugaragazamwo ubwo buzima kandi ibyo bikagaragarira no mu buryo bw'imyitwarariko bafise nawe ari uwo gushikiriza abandi babakikuje ibijanye n'ubutumwa bwiza turakengurukiye abadukurikiranye kandi murumva yuko harimwo igikorwa gikomeye cyo gukora nibaza ko duhejeje kiyaga badukurikiranye bose batewe intege mu gabandi twumva yuko mu by'ukuri ko dufise urugendo rwo gukora nagomba ndabakengurukire rero ndanabatumirire mu kiyago kizokurikira kizoba ari kiyago kigira 16 afise intererano ibibazo byo bagomba gushikiriza twama turangiza dutanga nimero 71551 canke 61551 wariko arabashikiriza kino kiyago ni Yannick Ngabirano ahasigaye umwami Imana bahezagira. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioch. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo.